Amahoro cyane bavukanyi inshuti zacu dusangiye urugendo rwo kwizera. Jewe ndi muzehe mukuru nkuko naba ndabashikiriza ubutumwa bwa misi yose. Uyu mwanya ngo mufata akanya nongere kubigisha ku kijanye no kubatizwa. Isezerano ryo kubatiza ntabwo umuremyi w'ijuru n'isi yigeze arisezeranira abantu ngo baze babatizwe mu mazi. Nkuko nabivuze kuva kera, ni ikintu cy'igihimbano kugira ngo bonone ukuri kwa data wa twese bagutware uko bagomba. Rero uyu mwanya ngarukanye igicigwa kigufi kugira ngo tube turakiganirako. Ndaza kwifashisha Bibiliya, nongere nifashishe iki gitabo c'inyandiko za Abraham, The Writings of Abraham, nico nza kwifashisha mu kanya. Rero amasezerano yo kubatizwa yakwiragijwe mu isi ntaho biboneka mu isezerano rya kera, naho biboneka. Rero ububeshi bw'isi bwariyongereye injuro n'injuro ngo bikunde vyemerwe nk'ukuri. Ariko reka tubanze twifashishe umurongo mugufi uri mu gitabo Bibiliya iyi dusoma, iyi Bibiliya yera turabe muri Luka igice cya kabiri umurongo igice cya kabiri umurongo wa 21. Haravuze ngo bakeba Yesu, nza kubisoma ko vyanditse kugira mu ntahure. Bakeba Yesu bamushikanira Imana, kandi iminsi 8 ishitse ngo akebwe, bamwita Yesu rya zina ryavuzwe n'umumarayika atarasamwa inda. Hano muravyumvise, amaze iminsi 8, hashize iminsi 8 ngo akebwe, bamwita Yesu. Birumvikana rero yarakebwe ku minsi 8. Ntabwo iminsi 8 yajanywe kuhagirwa nk'uko baramutereka bakazana bakure y'amazi imbere y'abantu bagasuka ku mutwe ngo ariko arabatizwa. Urumva barabihinduye. Ahangira cyacumvikana mu minsi 8 niyo baza kumusuka kwa amazi bahinduriye ugukebwa mu mubatizo. Kandi uko gukebwa gufise ikintu gikomeye cyane, ikintu gihambaye cyane. Gukebwa ni isezerano ritazoshira, isezerano ridahera. Mugabo abantu uko barapinze baca bakora ivy'iwabo, bahirika ivy'uhoraho. Genda vyita gukubita kudeta, bashiraho ivyo bagomba. Nico gituma mubona ibintu. Gukebwa rero k'umwana amaze iminsi 8 kwasubirijwe ibatisimu. Borongera barabidandikanya mu baporoti n'abandi bavyemera nk'ukuri, kandi vyanditse muri Bibiliya. Nico gituma hari intambara zikomeye abantu badashobora kumvikana. Uko intambara zateye mu buryo bwa politike, mu buryo bwo gutwara ibihugu vyacu, cyane cyane continent ya Afrika, twama muri zirya ntambara, niko no muri bivyoboka muremyi tuguma mu ntambara, kuko badushiriyemo ibintu byo kuduteza intambara. Ntituzigera twumvikana muri ivyo bintu, kandi bidutera ubwansi hagati y'abandi n'abandi. Bica bidutera ubwansi kabisa, ukumva kuri umwansi, niyakubonye akwita umwansi. Ariko je sidavyita ubwansi. Ibyo navuze bivuge ko nawe bivuge kuvuga uti ngaha amutama siko bimeze. Nivyo vyiza tuba tuko turasangira ibiganiro. Ntucunyita umwansi kuko nasomye ivyanditse muri Bibiliya. Reka rero nongere nifashishe mu gitabo cy'Itanguriro. Dusubira mu Itanguriro igice c'17 umurongo wa 13. Haravuze ngo uvuke mu rugo rwawe. Aho n'uhora habwira Aburahamu, uvuke mu rugo rwawe, kandi ayifate gutya, uvuke mu rugo rwawe n'uwo waguze amahera bakwiye gukebwa, kandi isezerano ryanje rizoba ku mibiri yanyu, ribe isezerano ridashira. Urumvise? Iyi ni Bibiliya ariko ndasoma.
gukebwa ku mibiri yanyu icyo mwambariye rizoba isezerano ridashira. Ariko ntibavyigisha ubu bakwigisha umubatizo, bakwigisha umubatizo ko ari gutyorora ukakugira mwiza. Ndibuka nkiyigisha ku munsi wa Sunday ariho tugira amakoraniro nkiri umupentecoste cyangwa any protestant religion, kandi n'ubu niko biri ngo umuntu atarabatizwa ndashobora guhabwa ijambo. Nta jambo abafise mu ishengero kabisa, baramukumira ngo ntabarakura. Ngo kandi ubatijwe niho uronka umwanya mwiza wo kuvuga ubutumwa, ngo utarabatizwa ngo ntiwemerewe kuvuga ubutumwa. Ivyo twabigenderamwo uko nyene, ariko sivyo na gatoya. Ijambo ry'Uhoraho ritubwira yuko iyo wumvise ijambo ry'Imana ry'Uhoraho rikaguhindura, uba uhindutse wera, ubaye umutagatifu. Bisome muri Yohana 15 umurongo wa 3 urabibonamwo. Ububaye riba riguhinduye, nta bindi rero. Hano twumvise Uhoraho abwira Aburahamu ati nuvukiye muhiri wawe, n'uwo waraguze amahera akwiye gukebwa, kandi ibyo ni isezerano ritazoshira. Ariko isi aridutwara igapinga Uhoraho, yaciye yishiriraho ibindi byayo ikoresha bitabaho. Hano murumvise ko ari isezerano ridashira. Sinjya mu madetaye menshi kuko narigeze kuvuga ivya Yohana abatizi, ivya Yesu ngo abatizwa, ivyo narabivuze, n'ivyaba ngombwa nzobigarukana hanyuma. Ariko ngoma ngire bigufi gusa cyane kugira ngo bishoke ko tubiganirako neza. Nkuko nababwiye rero, ngiki gitabo ngomba nifashisha. Iki gitabo ni inyandiko za Aburahamu. Iki gitabo cyategetswe kuba kiri muri Bibiliya, ariko baragikuyemo. Hari ibitabo byinshi by'abahanuzi ba Ido, abahanuzi ba Nathani, ibyo byose ntibyanditswe. Ariko ba Nathani, bahanuzi ba Ido, abo bose barahanuye, mugabo muri Bibiliya nta birimo. Rabarizi inyandiko za Aburahamu. Iki gitabo cyanditswe mu 1831. Urumva ko kimaze imyaka itari mikeyi umuntu ashize habona aya majambo. Reka rero tubandanye turabe kuri paragraphe chapitre ya mirongo y'ijana n'umunani. Ngiyi chapitre y'ijana n'umunani niyo tugomba dusome ko murayibona. Ngiyo iratukura, hariho nuzeki haruro gitukura. Chapitre y'ijana n'umunani haravuze ngo, at the end of 13 years the Lord appeared unto me and he said unto me. Ngo Ishimayeli amaze imyaka 13, Uhoraho yereka Aburahamu aramubwira ati, Abraham, because you have been faithful in all things unto me from the time he was 3 years old. Ti Abraham, kubera ko wabaye umwizigwa ku bintu byose kuva ku myaka 3, ufise imyaka 3, and behold, raba rero, now you are 99, ubu ufise imyaka 99. Therefore I will establish my covenant with you, for with thee I shall commence a new dispensation of the gospel, that from the time forth all those who will be sealed into me must be sealed into you. Ati rero umaze imyaka 99, ati kubw'ivyo ngomba shinge isezerano, ntangure isezerano ry'ubutumwa bwiza, kandi rizobandanya ku bantu bose, nabo nzoba nashyize ku ikimenyetso, kandi nawe kirokubako ico kimenyetso. Turabandanya umurongo wa 2, ndaza kubibaha mu nyuma ibindi ko ndasoma. Umurongo wa 2 uravuga ngo, wherefore I will send Noah unto thee in the tabernacle, and he will bestow upon you the keys of this priesthood. Ati aho uzoba rero nzorungika Noah agusange mu ihema, hanyuma azogushikiza imfunguzo z'ubuherezi.
For the city of Melchizedek will I take up from off the earth, and there will be new beginning in you. Ati kubera ko mu gisagara ca Melchizedeki nzogishira hejuru ndagikure mu isi kibe intango yawe, kibe intango shasha yawe. Twarumvise Melchizedeki wari we, ivyo sindabigarukako. Murongo wa 3, for I will greatly multiply your seeds, and I will make them my ministers, that through your priesthood all the peoples of the earth shall be blessed. Ati kubw'ivyo nzogwiza uruvyaro rwawe, ndarugire abakozi banje mu buherezi, baherereza bakorera abantu banje mu isi, kandi bazohezagirwa nabo. 4, therefore from this time forth shall every male child among you be circumcised, in that this foreskin shall be opened in token of the opening of his heart to the light of the gospel. Ati kubw'ivyo rero umwana w'umuhungu wese avutse muri mwebwe azotegerezwa gukebwa kuco yambariye, kugira ngo kibe ikimenyetso cyo kugurura umutima wo kuvuga ubutumwa bwiza. Ni ikimenyetso cyo kuvuga ubutumwa bwiza. Aba nabo barahinduye ko ari ikimenyetso, kubatizwa aricyo kimenyetso cyo kuvuga ubutumwa bwiza. Urumva no kugurura umutima. And on the 8th day shall he do it, kandi ku munsi ugira 8 no azokebwa, that you may remember that on the 8th day they shall be baptized, that the blessing of the gospel may come upon them. Ati kuri uwo munsi rero wo gukebwa witwa ukubatizwa, uzubere umugisha ubutumwa buzoba buvugwa nabo canke buje kuri bo. Hano rero muravyumvise ko gukebwa ni itegeko ry'Uhoraho, kandi ni ikimenyetso gikomeye ry'isezerano cyaroshira. Ni nacyo gituma umucunguzi bamuzanye agakebwa. Kijya ni ikimenyetso. Uno munsi aho kuzana umwana ngo akebwe amazi iminsi 8, bamuzana ahubwo kumushira kwa mazi, kumusuka kwa mazi. Ubu bamushira kwa mazi, uzubona bazanye uruyoya, hari aho bavyibagira bakarubatiza rumaze amezi 3, amezi 2, ariko ivyo nahora mbona kera mu minsi yahera iminsi 8 ntiyarengana baca bagenda kumubatiza. Mu myaka yanje ya mbere 10, 15, 20 narabibona. Ubu ndiko ndagera ku myaka 70 narabibona. Rero gukebwa ni itegeko ry'Uhoraho, kandi ni ikimenyetso cyo kugurura imitima y'abagomba kuvuga ubutumwa bwiza ku mibiri yabo, se kuja mu mazi. Ivyo bindi nibindi bintu abantu bashizeho, barahindura, barahimba, babigira ivy'ukuri atari ivy'ukuri. Reka tubandaye muri cya gitabo nyene muri ya chapter 108 ku murongo wa 6. Haravuze ngo, this is according to the covenant I made with Adam in the garden of Eden. Iri sezerano rero nararishikirije no kuri Adamu mu itongo ryo muri Eden. But I instructed Noah and Shem not to administer this covenant unto you, that you mayest receive it in token of this new covenant which I make with you. Ndabuza ariko narabujije Noah na Shem kugira ngo ntibakore ico kimenyetso gushikaho nzobahera umwanya nkabikora ari sezerano rishasha, nk'isezerano rishasha. Urumva isezerano rishasha ry'Uhoraho iyo riri rero. Isezerano rishasha ry'Uhoraho ni ryahe? Ni ryo kuri ni wenga abantu bakagaruka kugukebwa, si iryo kuja mu mazi. Urumva bagira ico bita baditangwe typology, bakora ikintu gisa naco. Hano gukebwa ni sezerano ni Uhoraho yagiranye na Abrahamu
kuko na Shemu hamwe na Nowa yari yabibabujije ababwira ati nzoshiraho isezerano rishasha niho muzotangura gukora ico gikorwa. Iryo niryo sezerano rishasha yakoranye rero na Aburahamu. Number 7 ngomba guheza, ngomba gatoyi, haravuga ngo although I gave these ordinances in the beginning unto Adam. Nubwo nahaye ibi vyagezwe, ibi vyashinzwe mu ntango nkabiha Adamu, yet the sons of men have continually gone astray from my precepts and have not kept mine ordinances which I gave unto their fathers. Rero naho yari yabishikirije Adamu atariko abana b'abantu babandanije kubivamwo bata ivyashinzwe n'ivyihanikirijwe yari yarahaye basegekuruza babo vyo gukebwa barabitaye. Sawa. Umurongo 8, they have neglected the ordinances of baptism. Twumvirize iyo ico cyagezwe, ico cihanikirije cibatism cyarico. They have neglected the ordinance of baptism which I commanded unto them in token of the burial of the natural man, and have ceased to receive the anointing, whereby they become kings and priests unto me. Murumvise ngo bataye icyasezeranywe cyanje, ari ryo batisimu, n'abashigeze gukora ikimenyetso cyo guhamba kameremere k'umuntu, cyo ikimenyetso cyo gukebwa. Nico gituma batabaye bakironka umuhezagiro wo kuba bami n'abaherezi banje. Urumvise mwibatisimu atubwira ngo uyubatijwe rero ngo ubuhambye kameremere kawe ngo kandi ngo ubaye icyaremwe gishasha. Urumva ngo uhambanywe na Kirisitu, ngo uzuranywe na Kirisitu. Hano Uhoraho yabwiye Aburahamu ati bataye icyagezwe canje arico batisimu, nari narabategetse nk'ikimenyetso cyo guhamba kamere mere ka muntu, hanyuma bica bituma batakironka umuhezagiro ngo bambera abami n'abaherezi. Murumva abantu 9 mwumviriza akakanungu k'icenda muri ca gitabo. Ye they have turned from my commandments and changed mine ordinances, and have replaced the baptism with the washing of children, which they call baptism. Urumva ngo baciye bahindura, barakebeje bava mu vyagezwe vyanje, bahindura ivyashinzwe vyanje, baca babisubiriza ibatisimu yo koza abana, baca kogesha abana amazi, baca bavyita ngo ni batisimu. Urumvise abantu rero bakora ivyo bintu, bakora ivyo abantu bahinduye, bakica ivyo Uhoraho yakoze vyo gukebwa, mugabo baca barisubiriza ibatisimu. Ivyo kandi ngo bituma abantu bataba abaherezi b'Uhoraho canke ngo bitwa abami. N'umwami ntamwemera, n'umuherezi ntamwemera, kuko barataye isezerano icyagezwe ciwe. Murumva 10 haravuze ngo but behold, this is not baptism. Urumva yemwe ati mwumve mubishire mu bwenge bwanyu ati iyo si batisimu, iyo si batisimu. Kubw'ivyo, for I will atone for the fall of Adam, wherefore little children are innocent until they reach the age of accountability. Ati kubw'ivyo rero nzogira isezerano rishashe canke nzokoza ukugwa kwa Adamu, kugira ngo abana barenganywa bakabasuka kwayo mazi ari bato, ahubwo bazi babikoregwe bageze ku myaka ikwiye, bashobora kuvyumva no kubitahura. Turi kumwe? Muriko murumva ukuri, muriko murumva ukuri. Reka tubandanye muri cya gitabo nyene ku murongo wa 14
turageza 19 ngomba ndangize niba ndende ntiza kurenza iminota 25. Haravuze ngo 14 moreover ikigeretse ko they shall not cut yourself in your foreskin after the manner of the heathen. Ati kigeretse ko ntibazoba bagisiramura abantu canke bakiba ku izina vyita kubasiramura canke kukebwa. Ahandi ashizemwe ako kajambo kugira ngo bakumve gukebwa bitumwe n'inyigisho z'abanyamahanga. For this is the lesser law and applied only to those who have had a part of gospel cut off from that which they have received. Iri ni cyagezwe gitoyi coroshe abantu bategezwa gukora abo bajejwe kuvuga ubutumwa bwiza kuko baba baronse uwo mugisha. But your heart are opened to the fullness of my gospel, wherefore your foreskin shall be opened. Nukuvuga imitima yanyu izoba yuguruwe bihagije yuzuye ukuri kugira ngo bavuge ubutumwa bwiza abo bose bazoba bakebwe kucyo bambariye. Ni kimenyetso cyo kugurura umutima wawe kugira ngo ushobore kuvuga ubutumwa bwiza. Niyo batisimu y'uhoraho. Rero aba banyamahanga baciye bakatisha barazungurusa batuzanira ibatisimu yo mu mazi kugira ngo twizere ivyo by'abanyamahanga. Turabandanya murongo wa 16. For if it were profitable for you to be without a foreskin, then would your father beget you in your mother without a foreskin. Nimba vyoba vyari bimeze uko ngo ntubu ufise igifutse ico wambariye vyobaye vyiza so akuvyaye kuri nyoko ukavuka warakebwe. Ivyo vyari gukogwa orayire kubikora so akakuvyara kuri nyoko ukavuka ukebwe, atariko vyabayeho nguzu ukebwe uri hanze. 17 Take not away what God has given. Ntukonona isezerano uhoraho yatanze, uhoraho isezerano yaguhaye. Ntuze wigere uta icyo kintu. Take not away. Ntuwigere ugita, ntuwigere ugiheba. 18 But let your foreskin be opened. Ariko reka rero ukebwe. Nukebwe. For this is the true circumcision, and it will be profitable unto you as a covenant written in your flesh. Rero uko niko gukebwa kukuri, kandi kuzoba inyungu kuri mwebwe nk'isezerano ryanditse ku mibiri yanyu, which shall be an everlasting covenant. Bizoba isezerano itazoshira. Muri iki gitabo biragarutse isezerano itazoshira. Muri Bibiliya twumvise ko Uhoraho yabwiye Aburahamu ko ari isezerano itazoshira. Ngoma ndangirize ku murongo wa 19. Haravuze ngo mu ntega amatwi carefully. Your daughters shall also be circumcision upon the marriage bed when the matrix is opened by the interest of her husband. N'abakobwa banyu nabo bazokebwa. Gute? Gukebwa kwabo bazokeberwa ku gitanda umunsi w'ubugeni bwabo igihe bazohuza igitsina n'umugabo wabo. Uko niko gukebwa kw'abagore. Ugukebwa kw'abakobwa kurahari. Bakebwa mu gihe bagiye kubaka. Umukobwa wese w'insugi akebwa urya munsi, niko gukebwa. Rero abakobwa bose bata ubusugi bwabo baba bakoze ibintu bitabaho. Kujya sugukebwa ni vya bindi bisa na vya bindi byo aho gukebwa baduha amazi yo kwinikwamwo, yo kozwamwo. Bijya baba bamaze kumena ibanga, baba bataye ibanga. Gukebwa kw'abakobwa rero n'urya munsi bararanye n'umugabo wabo ku munsi w'ubugeni. Umuntu wese abikoze kinyume n'ivyo ari umukobwa yataye ibanga, yamenye ibanga. Turabandanya. For this is a holy ordinances. Ngwiri ni cyagezwe gitagatifu, icyagezwe ceranda.
umukobwa gukeberwa ku gitanda umunsi wa mariage ngo ni cyagezwe ceranda, icyagezwe gitagatifu. Umuntu wese agiye akaja kuhura n'umugabo we ngo ni umunsi w'ubugeni, yaramenye iryo banga, abari muri unholy ordinances, ntabarongowe by'ukuri, abagize kinyume, abakoze ibintu bidahimbara uhoraho. Nuko byovugwa mu yandi majambo, ntabari holy, ntabagize amasezerano yo kubaka meza, ntabari mariage y'ukuri. Urumva, uravuze ati is a holy ordinance. Umukobwa w'insugi akebewe ku gitanda mu gihe cyo guhuza igitsina n'umugabo wiwe, akamukeba by'ukuri akiri insugi, uwo ngo arakebwe. Niryo kebwa ry'abakobwa, kandi ngo ni kebwa ritagatifu, ni itegeko, ni cyagezwe, ni cyihanikirije cy'uhoraho gitagatifu. And it is completed at the birth of her firstborn. Kandi uko gukebwa kwiwe kuzomaramazwa, kuzorangira igihe azobavyaye umwana wa mbere. Wherefore it is written that the firstborn which opened the matrix is holy. Bisobanurwa ko aho hose umwana wa mbere azoba avutse yuguruye agaca mu nzira yo kumuvyara, kujya kuvuka kwiwe, agaca ndeka ndavuga ko byanditse, aciye ajya mu gitsina cyo kuvuka, uwo mwana yitwa wera. Ndiko mvuga uko byanditswe, because it is an instrument in the performance of the holy ordinances, of holy ordinances. Ati kubera ko ati nivyera ujya mwana avutse nuwera, aciye ubwa mbere muri ijya nzira yo kuvuka mu gitsina cya nyina wiwe, kuko ngo ni igikoresho cyo cerekanwe kiciye muri rya sezerano ryo kwabirana, cya gihe cyo kukebwa k'umugore, ngo ni igikoresho giciye hajya ahantu citwa icera. Uwo mwana avutse ubwa mbere yitwa wera, kuko ari watanguye gusohoka mu nda ya nyina, agaca muri ijya nzira yo kuvuka aciyemo. Aha rero twagomba tubereke yuko abantu batwigisha ko kubatizwa ngo ari ryo sezerano, kandi avuga ko ari sezerano rikomeye, umuntu atabatijwe ngo atabari mukuri, nta kuri kurimwo, kuko ibyo byashyizeho n'abahetheni, abanyamahanga, abasenga ibisengwa, abagwanya uhoraho, nibo badushyireho ibyo bintu. Nacyo gituma uno munsi ubona abantu bitwara nabi, twitwara mu bintu bitari byo by'ibifeki. Abakobwa usanga bagiye barononekaye, ubusugi bwabo barabwishe, kandi bwatezwa kubera harya ku munsi w'ubugeni bwabo abariko gukebwa. Kandi kurongorana k'umuhungu n'umukobwa kwitwa kwera, nuno munsi bavyita ngo nukwera, ngo kurongorana kwera, ukurongorana kwera. Ivyo ntibivuzwe uno munsi gusa, no mu gihe cy'Aburahamu Uhoraho yaravuze ko umukobwa agiye ari insugi agahura n'umugabo we akiri insugi, kwitwa gukebwa, kwitwa kubatizwa, gukebwa, kubatizwa. Kandi uko kurongorana kwabo nukwera. Ariko uno munsi no bakwita ukwera, si ukwera na gatoya, kuko abakobwa benshi bagenda barataye ubusugi bwabo, uko si ukwera rero, iyo si batisimu, uko si ugukebwa, baba baramaze guhumanya ugukebwa kwabo, baramaze guhumanya nako imibiri yabo. Nguko rero uko nagomba dusubiremo twibutsanye uno munsi kibazo cibatisi mu kubatizwa mu mazi n'igihimbano. Nkomeza kubivuga ati ko ari igihimbano, kuko abantu bataye ivy'Uhoraho bimika ivya gipagani. Hano haranditse muri iki gitabo kuri paragrafe ya 10 ku murongo wa 14 muri cya gice cya 108 muri cya gitabo cy'inyandiko za Aburahamu. Moreover, you shall not cut yourself near your skin after the manner of the heathen. Kubw'inyifato y'abanyamahanga, abapagani, muzota umugenzi wo gukebwa. Kandi ni itegeko n'isezerano rito ryoroshe ryotuma abantu bagomba kuvuga ubutumwa, gukora kunkorera bakaba baherezi borishitsa. Ariko muzobita muce mukora ivy'abanyamahanga. Haruguru havuze ngo
bavuze ngo umurongo w'icenda, ye they have turned from my commandment and changed my ordinances and have replaced baptism with the washing of children which they call baptism. Ati barahindukije umugongo bati ivyagezwe vyanje bahindura ivyo nashinze n'ivyo nihanikirije babisubiriza ibatisimu yo usuka amazi ku bana baca bayita ngo ni ibatisimu. Urumva ivyo nivyo turimo, nico gituma bagiye bakabisondeka kuri Yohana, bakabisondeka ku Mukiza kugira ngo vyemerwe mu vyumve ko ari ibintu vy'inguvu. Ariko twega abashakashatsi, abantu turondera dukurikirana, tukagomba kumenya ukuri, ntitwigera twemera ivyo bintu. Ubu turi mu bushakashatsi buhanitse, dushobora kuronka kumenya ukuri tugomba gukurikira uko ariko. Nofuma nihagararira jenyene ndahantu nkiga ukuri kwanje jenyene nkakugenderamo, ako ngendera mu bintu vy'igugu ry'abantu amamiliyoni ngo ndiko ndiga ibintu ariko niga ivy'abahethani, ivy'abanyamahanga, ivy'abasenga bayari. Nguko rero uko nifuje ko dusangira amajambo uno munsi, abantu bose muza kudukurikirana, Uhoraho abampezagirire cyane. Reka rero ndabashireko vya bitabo mu nyuma, abashoboye gusoma icongereza nabo baze kwisomera, ntibiyumvire ngo navuze ivyo niyumviriye gusa, ariko mvuze ibiri mukuri. Murakoze, muhezagirwe cyane. Bye bye.